uri kuransezerana. Imana ibwira Aburahamu, kuko Aburahamu yasavye ikimenyetso Imana yagize ubuntu bizokunda ko nzoyobora ivyo bihugu. Aburahamu aho irategura inka ivyaye gatatu ifise imyaka 3, iyo nka uyibage yimene nkuko nyene. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icubahiro. Ndabaramukije bagumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Cedric Murinda Ngabo. Ndashimiye Imana mushobora byose yo yakunze ku uyu munsi mboneka hano imbere yanyu, ko mboneka muri ino channel ya Tarsis Hope Ministry. Ndashimiye uburongozi bw'ino channel ya Tarsis Hope Ministry, ukuntu bama batujyakara kugira ngo tuze twigishe ijambo ry'Imana. Nihezagire Frere Tony, Mane mugire neza nakwadakora yama yivolonta mu kudutumira cyane, binakunze agakoresha n'amayinite yiwe mu kuturondera. Rero Imana muhezagire cyane, ngigwa ko ntumirira abantu bose mukurikirana ino channel, mukomeze muyikurikirane kuko icishamwe ibiganiro bitari bike kandi vyiza vyubaka. Imana ibagirire neza. Munkundire kuri uyu munsi twinjire mu majambo y'Imana. Nahamagawe kugira ngo twigishe ubutumwa bwiza. Murabizi ngaha sindi umushitsi, amazina ni yayandi, ni Cedric Murinda Ngabo. Nkaba nkorera muri Église Vision de Jésus-Christ, nkaba ndumukuru w'abavuga butumwa mu rwo rushengero, nanje ubwanje nkaba ndumuvuga butumwa n'indi dukorera nuko Imana ibahe n'abatebeje mu nkundire twinjire mu majambo y'Imana. Ariko ico nari nifuje kugushikiriza inshuti uri kuranyumviriza, hariho impamvu Imana yakunze ko uyu munsi wumva buno butumwa bwiza. Nukuri utahure ko atakiba kibera ubusa, n'umugambi w'Imana. Niwihangane ubandanye no video kugera ku iherezo wumva icimane gushaka ko. Rakoze, reka dusome amajambo y'Imana kugira ngo twinjire mu icigwa cacu cy'uyu munsi. Fise ijambo rivuga ngo kukirenga zuba. Imana idutwara cyane. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 15 ku murongo waho wa 11. Turatoma rero ngo bigwe kuri ivyo bimazi. Aburahamu arabigurura. Zuba maze ubwoba butewe n'umuzimagiza w'umufata. 3 Uhoraho abarira Aburahamu ati, menya neza amajana 4. Imana idufashe cyane. Iyi nkuru ni inkuru iryoshe cyane, ni inkuru y'umugabo Aburahamu. Ntiyari bwahindurirwa izina ngo abe Aburahamu, yaracitwa Aburahamu. Namateka magufiya cyane ari mu ntango za Aburahamu zo guhamagarwa kwiwe. Aha cyari igihe Uhoraho yarakuye Aburahamu mu gihugu ciwabo no mu nzu ya se wiwe. Aburahamu aragenda aho Imana yari yamutegetse kugenda, agendana n'umugabo witwa Loti. Shatse kubivuga ko haniniya kuko umwanya ni mugufi, ariko reka ngaruke kuri iyi nkuru. Iyi nkuru iboneka mu gitabo cy'Itanguriro igice 15 ku murongo waho wa 11. Mugabo vyoba vyiza niwagira umwanya usome uhereye ku murongo wa mbere ushikane no gaha ku murongo wa 13, uraza kumva aya mateka. Aya mateka cari igihe Aburahamu
yari karasaba Imana uruvyaro. Ugerageje gusoma hariya ku murongo wa mbere kuri 15 ku murongo wa mbere, Bibiliya igaragaza ko Imana yari kiramwongereza amasezerano Aburahamu yuko igiye kumuhereza igihugu c'i Kanani, ko agiye kukiyobora. Aburahamu abwira Imana ati ntibikunda, menya neza ko atacurama, bivanye n'umutwaro Aburahamu yari afise. Ico gihe yari afise umugore yitwa Sara, mugabo muri ico gihe yari bwahindurirwa izina, yari akitwa Sarayi. Rero Aburahamu Imana imuhereza amasezerano, iramubwira ati ngiye kuguhereza igihugu c'i Kanani, ngiye kukugira rurangiranwa umenyekane hose. Aburahamu abwira Imana ati ntibikunda, erega nta curama, nta ruvyaro mfise, kuko uyo Sarayi canke Sara yari ngumba, nta ruvyaro yari afise. Aburahamu abwira Imana buti raba ndashaje, ntaco nsize ku isi, kandi n'uzotora n'ivyanje n'umunyadamasiko yavukiye iwanje. Nk'uko mu mico y'Abisirayeli ba kera, iyo atakana ufise canke ataruvyaro ufise, ni wapfa uri umutunzi, bajya abantu bakorera iwawe, reka ndabita abakozi muri iki gihe, nibo batorana ivyawe kuko nibo baba bafise uruvyaro. Rero Aburahamu abwira Imana ati ntibikunda, ngiye gupfa atakana asize. Yesu ashimwe cyane. Imana isohora hanze Aburahamu, iramubwira Aburahamu we, ehera abazijya nyenyeri ukuntu zingana, ngo niko uruvyaro rwawe ruzongana. Aburahamu aravyizera. Kuri 6 bitubwira ngo maze Uhoraho abimuharuramwo kugororoka. Rero Aburahamu abwira Imana, niyo nkuru ngiye kuvugana ko kuri uyu mwanya, abwira Imana ati gute bora ico gihugu canke noyobora ivyo bihugu uri kuransezerana. Imana ibwira Aburahamu, kuko Aburahamu yasavye ikimenyetso Imana yagize ubuntu bizokunda ko nzoyobora ivyo bihugu. Aburahamu aho abwira tegura inka ivyaye 3 ifise imyaka 3, iyo nka uyibage, impene nk'uko nyene, intama uko nyene, n'ibindi bikoko Uhoraho yamubwiye. Uhereye ku murongo w'indwi muraza kubibona. Bibiliya ngo Aburahamu arabitegura, abiteguye abitegurira Imana. Dufate nk'iyi meza nyene cy'ahantu bashirako ibimazi, agenda abaginka. Bibiliya tubwira ngo yarayibaga kubiri, igihimba kimwe na kigenzi cyacu, gutyo nyene intama abikora nk'uko, n'impene n'ibindi bikoko uko. Aburahamu ategura ikimazi. Bana b'Imana munyumvirize neza, hano niho hubakiye ubutumwa bw'uyu munsi. Bibiliya tubwira Aburahamu ategura ibimazi vy'Uhoraho kugira ngo Imana ize yakira ibimazi. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu amaze gutegura ivyo bimazi, abisigaho bimeze neza, bidafise agasembwa na kamwe, bitunganijwe, bimeze neza, biri n'isuku, kuko yari yategetswe n'Uhoraho gutegura ibimazi. Bana b'Imana, hariho ibintu twategetswe n'Imana kubamwo, muri iki gihe twarabivuyemo, ntituriko turabibamwo, ariko ndabigarutse ko mu nyuma. Reka mera hezi no nkuru muyumve neza. Bibiliya tubwira ngo mu kubitegura Aburahamu hazi ibisiga, ngo kandi ivyo bisiga vyari ibisiga bifise amero. Amero, ngibisiga vy'amero, ngo vyaraza ngo kugira ngo bigwe kuri nyabimazi, ngo Aburahamu akabigurura. Mu yandi majambo si ibisiga vyonyene, kumbure haza n'imbwebwe, hakaza n'ibindi kugira ngo vyonone ibimazi. Murabizi ko hari ibikoko, iyo hariho nk'inyama canke ibintu vyabazwe bimotegwa bigenda, hari ibikoko biga inyama, murabizi, nk'imbwa, imbwebwe n'ibindi, ibisiga, ibintu nk'ivyo. Rero ivyo vyaramotegwa na bijya bimazi, bikaza kuri vya bimazi Aburahamu yari yateguriye Uhoraho. Bibiliya bigira ngo Aburahamu yarabigurura. Urazi kugurura, mu yandi majambo yari yarafise imbaraga muri we, yarafise gukesha canke kurarira. Ico mu Kirundi ciza nuko yarafise kurarira, araririye ivyo bimazi, yariziye, yari yarikanuye, akanurira ibimazi vy'Uhoraho. Imana idufashe cyane.
kanatsinda haza ibikoko, hakaza ibiteye ubwoba, hakaza buri kintu cyose. Aburahamu akagurura ati nimumbise, nimunyononera ikimazi, nimumbise mugende kure y'iki kimazi, kuko si icy'iwanyu, iki kimazi ni icy'Uhoraho. Ikimazi nateguriye Imana yantegese gutegura ikimazi, rero ndarindiriye nyine ikimazi aza atora ibimazi vyiwe. Rero Aburahamu aho hantu muri icyo gihe yari yagavye agabira ibimazi kugira ngo ntihakagire icobasha konona ibimazi. Ariko ikibabaje birimbwira ngo mu kirengazuba, aha ku murongo wa 12, ngo maze mu kirengazuba Aburahamu arasinzira, asinzira itiro ry'ubutikangura ry'ubutikoma. Mu majambo make yasinziriye nk'uwapfuye, aribagira igikorwa rimwo, aribagira ivyo ariko arararira canke ivyo ariko arakeshereza canke azigama kugira ntivyononekare. Aburahamu arasinzira, yibagira ivyo ariko arakora, yibagira ibimazi yateguye, yibagira umuruho yagize. Ariko ku kirengazuba Aburahamu arasinzira. Umviriza konsekanse yahabonetse mu gusinzira kwa Aburahamu. Yarasinziriye, hacika ibintu bibi. Bibiliya yambwira kuri 13 ngo maze Uhoraho abwira Aburahamu, aramubwira umviriza. Mu majambo make bigaragara ko Uhoraho yaje gutora ibimazi, yarasanze ibimazi vyononekaye, kuko Aburahamu yarasinziriye. Vya bindi vyaza kujya vya bimazi kumbure muri rya tiro rya Aburahamu yararimwo, vyaraza bikonona ikimazi, zambwebwe zaraza zigafata ibimazi. En fait Imana yaraje isanga ibimazi bimaze kononekara, atakimazi kizima kiriyo. Kubera iki? Aburahamu yarasinziriye ku kirengazuba. Aburahamu yarasinziriye, maze Imana ibwira Aburahamu ati ko wasinziriye rero umviriza, niwakesheje, niwabaye uzigama ivyo nakubwiye, warasinziriye, wasinziriye. Rero reka ndababwire bana b'Imana, habonetse ibintu bibabaje. Mbe murazi yuko mu bwoko bw'Abisirayeli bamaze imyaka 400 bakorera mu gihugu cya Egiputa kwa Farawo, ko ari konsekanse yavuye mu gusinzira kwa Aburahamu muri cya kirengazuba bwawe. Uruvyaro rwawe no mu bwoko bwawe buzoba ubuja. Mu majambo make bazoja karira ubundi bwana imyaka 400, imyaka 400, myaka 400 uko mtumwa. Bivanye n'iki? Aburahamu yagiye gusinzira ahatariho, yibagiye misiyo yarimwo, yibagiye ivyo yavuganye n'Imana. Mu kirengazuba arasinzira, maze bimukwegera umuvumo mu bwoko bwiwe, kuba abaja imyaka 400. Biritubwira ngo Uhoraho mu kubwira Aburahamu ayo majambo yamubwiye ngo ubwoko bwawe buzomererwa nabi, bazobutoteza, buzocika ubuja imyaka 400 mu kindi gihugu kitari ikiwabo. Kubera iki? Mu kirengazuba Aburahamu yarasinziriye, mu kirengazuba Aburahamu yaribagiye misiyo, mu kirengazuba Aburahamu yataye igikorwa, mu kirengazuba Aburahamu ntiyabaye maso, mu kirengazuba yariyibagiye, mu kirengazuba yarononye ivyo yatanguje ubwa mbere. Mu kirengazuba, ikirengazuba benshi carabatembagaje. Ubwoko bw'Imana bwarataye identite mu kirengazuba.
Imana idufashe cyane. Reka mve kuri inkuru ya Aburahamu ngaruke muri ubuzima dufise bwa none. Ubuzima bwacu tuvuga ko tuzi Imana. Bibiri bivuga neza mu gitabo cya Tito 1:16 bivuga ngo muvuga yuko muzi Imana, ngo ariko Imana muyihakanisha ibyo mukora. Twaratewe bana b'Imana, twaratwawe n'ikirengazuba. Hari abantu basinziriye, hari abantu ubwa mbere bagikizwa bari bafise umuvuduko. Ibuka ukuntu wakijijwe wewe, ibuka ukuntu waryohererwa indirimbo za kantike, ibuka ukuntu Bibiliya wayigendana mu kwaha, ibuka ukuntu amiga wama wirukanga kugira ntucegwe mu ishengero. Ariko muri iki gihe ikirengazuba cyaragutwaye, warasinziriye, uri mu itiro ribi. Kera waragurura amabati mu gusenga, kera warasenga abarozi bakajugumira, kera wararirimba ariko byaragiye mu kirengazuba. Waratwawe n'ikirengazuba. Abatazi ikirengazuba ni kijya gihe mwoba mwiriwe muri amahoro, hama nka 18 canke 17 izuba rirenze, hama ugacumura izuba rirenze. Bana b'Imana, mukanyuma warihakanye Yesu, mukanyuma warasinziriye, usinzirizwa n'ubusambanyi, usinzirizwa n'akaboregwe, usinzirizwa n'ubusuma, usinzirizwa n'ibinyoma, usinzirizwa n'ibindi tutovuga. Ariko urabizi hari abantu basinziriye bari mu busambanyi bitwa ko ari abakozi b'Imana. Urasinziriye wewe, usinziriye mu kwisambanya, witwa kuri umuririmbyi, witwa kuri umuvugabutumwa, witwa kuri umukozi w'Imana. Uviriza, turi mu kirengazuba, burakeye tubona umwami. Ntugasinzire, turi mu kirengazuba, burakeye tuje muri wa mugwa twasezeraniwe, burakeye duterurirwe n'umwami. Ya Bibiliya ibwira ngo abana b'Imana ngo bazogenda baguruke basanganira umwami mu kirere. Uviriza, turi mu kirengazuba, Yesu araje, ariko wewe uracyasinziriye. Yesu niyaza azogusanga muri iryo tiro, nimuzojana. Kanguka, va muri iryo tiro, warasinziriye, warahenzwe n'ikirengazuba. Ikirengazuba kiriko kirakuzimiza. Uto dukobwa wishinga, izo ndaya wishinga, wama mu mabuwate, ukama mu tuhoteri, ukama mu busambanyi, uriko urasinzira. Kanguka, va muri iryo tiro, kanguka. Yesu araje, Yesu araje. Nuhendwe n'ikirengazuba, waragwanye intambara nyinshi, waragwanye byinshi. Ibuka mu gukizwa kwawe, wari ufise umuvuduko, wararirimba Imana igahezagirwa, warasirimba Imana igakunda. Ariko muri iki gihe uri kurahendwa n'ikirengazuba, burakeye tubona umwami. Kanguka, va mu kirengazuba, kanguka, burakeye Yesu araje. Nuhendwe, kanguka, va muri ubwo busuma, naco buzokumarira. Va muri ubwo busambanyi, naco buzokumarira. Va muri ako kaboregwe, naco kazokumarira. Va muri izo ngeso mbi, va muri ubwo buhabara. Uri kurasiga umugore mu nzu, ugata abana, akaraso k'abana kagaherera mu bahabara. Kanguka, uri kurahendwa n'ikirengazuba. Biringira ngo Aburahamu yarasinziriye mu kirengazuba. Bimukwegera ibihano, byamukwegeye ibihano, byamukwegeye ibyago. Aburahamu yatumye ubwoko bwiwe bububuja imyaka 400. Kubera iki? Yarasinziriye mu kirengazuba. Uri kurasinzira mwene data, kanguka, Yesu aragukeneye. Hariho benshi twatanguranye, benshi muri twebwe barabahizi, abandi barabahizikazi, benshi birirwa batakambira Imana ikabumva, benshi birirwa baravugishwa Imana ikabakoresha ibitangaza. Baratwawe, barasinziriye.
aho kera ibuka ikanguro ryawe wewe, aho kera ibuka impanuro zawe. Hariho umuntu yaguhanura, hariho ukuntu wahanura ubwoko bw'Imana bugafashwa impanuro zawe. Akanwa kawe ni karakanwa ko kuvuma, karahezagira, ariko muri iki gihe kumva zo gusinziriye usigaye uvuma. Yo, nta mugisha ukiva muri wewe, naguharira kukiva muri wewe, mbere uraboshwe n'amacakubiri. Usigaye uduhora amazuru. Yumviriza, umuntu ukamuhora akazuru kiwe siwe yagihaye, ukamuhora ngo nuko ari umutusi, uwundi akavuga ngo nuko ari umuhutu, abandi sinzi ngo nabatwa n'ibiki. Umviriza, wewe uracasinziriye ukiboshwe n'amacakubiri, urasinziriye. Kanguka. Mu Mana nta bwoko buriyo, bivuga ngo abamwakiriye yaduhaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Twebwe turi abana b'Imana, iyo niyo karanga muntu yacu, nico kituranga. Ariko wewe ukiraba amazuru, wewe kugira ngo ugirire neza umuntu uri kuraraba amazuru yiwe, urasinziriye. Naho usenga urasinziriye. Kanguka. Yesu araje, Yesu araje, Yesu araje. Reka dusome uyu murongo aha mu gitabo cy'Abanyefeso, igice cyaho cya 5 ku murongo waho wa 14. Umviriza aya majambo ukuntu aryoshe, ngiye kurangiza ariko mfise message. Ni kanguka. Aburahamu yarasinziriye bimukwegera igihano. Wewe uri mutiro ribi, ibuka warasenga, ibuka bya bindi wakora, ubwitange bwawe mu rushengero, ibuka niwibuka agakiza kawe, ibuka ukuntu waguruka uri kuratambira Imana. Vyahereye biriye byose biharugwe nk'ubusa, koko wari umwana w'Imana. Biriye byose ugiye kubiheba, Satana gutwara kayombeke. Satana uremeye kumwiyegurira, uremeye kureka Yesu. Umviriza, uracafise amahigwe. Kanguka. Kanguka. Yesu aragukeneye. Dusome Abanyefeso 5:14. Umviriza ukuntu havuga ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinzi, uzuke uve mu bapfuye, Kristo akumurikire. Ngo nico kituma bivugwa, nikangure wewe usinziriye itiro y'urupfu, ngo va mu bapfuye, Kristo akumurikire. Bwoko bw'Imana, ubutumwa bwo guterana ubwoba. Oya, siniko nagutera ubwoba. Ariko reka ndakubwiye, ubikunze utabikunze, Yesu azoza. Kandi ikindi naco, mu gihe Yesu ataraza, urupfu ruzoza. Kandi ubimenye, uzopfa. Ariko gupfa si ikibazo, ikibazo naho uzogenda. Mbe ni wapfa ubona niyihe uzocibwa imanza zikwiranye n'iki? Bibiliya tubwira Yesu abibwira Yohana ari mu kizinga ca Patmos, aramubwira ngo umviriza ndaje vuba, ngo kandi nzananye ingero kugira ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Wewe uri kurabibiki ko wasinzirijwe n'itiro ry'ubusambanyi, uri mwitiro ry'ubusuma, uri mwitiro ryo kuraguza. Wewe ugifise urwango, ugitanga amashano mu maeglize. Mugenza we yaguze jewe kuki, akagura saniri, umutima ukavyimba. Hari abandi bantu ngaha ntibakunda iterambere ry'uwundi. Hoya, birababaje kuruhira mu ishengero, wirirwa wiyita kuri umusenzi, ariko ntusiba gutanga amashano, ntusiba kuraguza. Uziko ariho n'abantu basenga bagendana ibiheko. Aha, akagenda n'igiheko yagikuye ku mufumu. Yo, turafise inahe z'abantu benshi abafumu ataco babamariye, ariko arakubesha ufise ubugingo budashira ni Yesu wenyene. Kanguka. 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 Yesu akumurikire. Bana b'Imana, ndatangaje rino jambo. Kanguka, Yesu akumurikire. Kanguka, va mu bapfuye, Yesu akumurikire. Abantu bose muri ko murabohwa n'ivyaha, muri mu bapfuye, kanguka muzuke, Yesu abamurikire. Mureke gusinzira no guhendeshwa n'ikirenga zuba. Mureke gusinzira. Hari abantu bariko bariyibagira bagahendeshwa n'ikirenga zuba, bariko barasinzira itiro ritari ryo. Umviriza, kanguka.
kanguka, Yesu akumurikire. Haracyariho avantage mu gihe uri kurumva buno butumwa bwiza, haracyariho avantage yo gukizwa kugira ngo ugaruke ku Mana. Yesu aragukeneye, Yesu akeneye kukumurikira, Yesu akeneye kuja imbere. Kanguka, ikirengazuba si cyiza. Mu kirengazuba harimo kunanigwa, mu kirengazuba harimo kuruha, mu kirengazuba harimo kudendebukirwa, mu kirengazuba harimo gukora mabwa. Ariko wewe nk'uwamenye Imana niwemere yuko ivyo wakoze vyose vyoherera muri Gehenomu. Ngwingero y'icyaha n'urupfu uremeye kwe, uremeye. Mvugana n'abakobwa muri iki gihe, wewe uko urasaba umugisha ku Mana, ariko uri mwitiro, uriko urasinzira, usinzirizwa n'ibigabo birengeye abapapa bawe n'ibindi. Ivyo nzobigaruka ku munsi umwe ndavyigisha kubijanye n'ukuntu abantu b'iki gihe basigaye batwagwa. Hako bokunda Imana basigaye bakunda amahera kuruta. Aho abana bato badasiba kwiyahuza ibigabo bingana n'ivya papa vyabo. Aho abamama bazima batingo zabo bariko barirukira ngo abadiaspora n'abandi. Umviriza, haragezaho tureka amanyanga dugakizwa. Haragezaho tugaragaza uruhande turimo. Wewe ugisinzirijwe n'ivyo bintu nakaga kuri wewe. Uri umukobwa yubasha Imana, ariko nusiba gusambanywa niki kubera baguhaye amafaranga y'agaplante, amafaranga kumbure y'agahuzu keza n'akaratu keneye, amafaranga kumbure y'uduvuta. Ivyo bigatuma wibagira ibanga ryawe. Umviriza, uriko urasinzira. Kanguka, Yesu akumurikira. Kanguka, va muri iryo tiro, Yesu akumurikira. Reka kwiyibagiza kuri umwana w'Imana. Umviriza, Paulo arabivuga ati ubu rero si jewe mbayeho, ni Kristo ari muri jewe. Haragezaho tugaragaza ikiri muri twebwe. Haragezaho tubwira amahanga ko tutari mu itiro, tutariko turahendwa na Satani. Twe twaramenye Kristo, twaramucakiye. Bana b'Imana, yari iyi message Abanyefeso bivuga ngo kanguka, nguve mu itiro ry'urupfu, Yesu akumurikire. Ngiye gusengana na wewe wifuza ko wokanguka. Birashoboka ko ntavuze icyaha uri kurakora muri iyi minsi cyangwa ugenderamo. Navuze ububeshi kumbure ntubesha, nkavuga ubusambanyi kumbure ntusambana, nkavuga ubusuma kumbure nturi gisuma, nkavuga kwisambanya kumbure ntiwisambanya. Ariko ibi byose ndiko ndavuga kumbure washaka kuburaguza, washaka kuburoga, washaka kuba ufise ishari, washaka kuba ufise amacakubiri, ufise abantu wimye imbabazi kugira n'uyu munsi urasenga ariko nta mbabazi watanze kuri abo bantu. Hariho umuntu yari umugenzi wawe ariko uyu munsi acagosha ugaca droite, naho yaciye ukumva umengo wahaturira. Byarakwankiye kumuha imbabazi kandi uri umwana w'Imana. Kanguka, va muri iryo tiro. Kanguka, nuhendwe n'ikirengazuba. Turi mu gihe cya nyuma. Yesu anakuja, Yesu araje. Nukuri ndabivuze, Yesu araje. Nivyo vyizigiro vy'umukirisitu. Turindiriye kumwamaza, kandi umwami ataraza urupfu goshobora kuza. Ariko harahiriwe abapfa bapfira mu mwami. Abo bantu bazoruhuka ubutame bwabo. Bibiliya ni kubivuga. Wewe urasinziriye na kaga, uri mu vyago kuko ibigusinzirije biri mu bintu bidahimba Imana, biri mu bintu bidahesha icubahiro izina rya Kristo. Uri kuratuka, utukisha Kristo yakubambiwe, yagupfiriye ku musaraba, aremera arashinyagurwa. Bibiliya ivuga ngo umwe atigeze amenya icaha, ariko yacise icaha ku bwanje nawe. Kuko kera twe n'abantu twari turimwo, twari tuboshwe n'ivyaha, ngo ariko ubu twararokotse, turokowe n'amaraso ya Yesu. Yaraturokoye aduhindura kuba abana b'Imana. Ariko ni twebwe tumusubiza ku musaraba mu kugwiza ubusa ivyo yakoze. Kanguka, ivyo urimwo nta mpembo bifise. Bihemba Gehenomu, bihemba urupfu, bihemba gushinyagurwa, bihemba kumaramara. Yesu ni wahemba ubuzima
bwiza, agahemba ubugingo budashira. We wa mukobwa uri kuritwara kuri Jean, kuri Claude, kuri Naka, uri kuraruha, fata ingingo ugumane n'umuntu umwe. We wa muhungu uri kurajuragurika, reka kuruha, fata ingingo uvuge ni genda wa Kristo kandi nkwiye gushira ikirenge mu cya Yesu. Ivyo Yesu yanegese si ivy'iwanje, ivyo Yesu yanegese nivyo nkwiye gukurikira, ariko ivyo atanegese gukora si ivy'iwanje. Ivyo yambujije nzobigira ikizira, ariko ivyo yanyemereye ndabibemwo nkuwa mumenye. Tumenye Yesu, tumenye Yesu. Yesu abagirire neza abumvise aya majambo y'Imana. Ndarangije, ariko wowe wifuza gukira aho uri hose, nkundira dusenge hano. Senga, peu importe muri opposition urimo. Birashoboka kuri mu muduga canke birashoboka ko uri ahantu uri kuranyumviriza, ariko aho nyene umutima wawe wizere ko ugiye gukira. Wowe wifuza kuva muri ivyo vyaha, wowe wifuza kuva muri iyo tiro y'ivyo bintu bikugose, biri bizarre, bidahimba Imana. Nkundira dusenga Imana, nkundira dusenga Imana, kandi utakambye Imana ndarusha, nkeneye gukanguka. Uhoraho mwami mwiza, turagushimiye mwami, kuko nta jambo ryawe ryiza riza kubw'imfa gusa. Urafise umugambi kanatsinda nta kiba kibera ubusa, cyane cyane ivy'iwawe mwami bifise intumbero. Nuko mwami turagushimiye kubwira ijambo, twese utubabarira ibyaha byacu, utwezesha imbabazi zawe mwami n'ubwoko bwawe, wongera ubuhaze ijambo ryawe, ubuharire. Data ndasengeye uyu muntu ari mu bihe vy'ivyaha, yakire gukira mu izina rya Yesu. Abohoka ivyaha vyiwe, akiri iryo tiro ry'ubusambanyi, ry'ubusuma, ry'akaboregwe, ry'uburozi, ryo kutubaha, ry'imishwano, iryo tiro ryose ry'isinzi y'ibibi Mana ndariranduye mu izina rya Yesu. Mwami mubabarire ivyo yakoze mu kutamenya, umubabarire n'ivyo yakoze azi ko ariko ararengera hejuru. Mana ivyo yakoze vyose mwami, yaba mu kutamenya canke mu kumenya, mwezesha imbabazi zawe, ko wafashe ingingo yo kwihana. Muharire, muharire mwami, uzobugize neza. Mwami ndagusavye imbabazi zawe zigaragare ku bwoko bwawe buciye bugufi. Bababarire, wezesha amaraso yawe, uzobugize neza Kristo. Urakoze kuri umuvyeyi udukunda, turagushimiye kubikoze kandi kuri Imana yacu. Ishimwe n'icubahiro shishikaye kugaruka ko turize kuduhaye imbabazi kandi kugiye kubana natwe kuri wa munsi, tugusanganira mu bicu duhimbaza izina ryawe, tubana nawe mu ijuru, turirimba hozana, tugushira hejuru. Ishimwe rugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibahezagire. Mwari muri kumwe na Cedric Murindangabo. Imana ibagirire neza, murakoze. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.